Kw'igenekerezo rya 29 Rusama urunani rw'abapasiteri Ronapeke bita kandi umuryango w'abakozi b'Imana mu Burundi bari basanzwe bafise inama nkuru ya bose Assemblée Générale. Inyuma y'ijambo rya Prezida asanzwe arongoye Ronapeke Revera Nzosaba Juvenal ryo kwakira abashitsi, akaba barabiye hamwe ivyaranguwe mu myaka 3 iheze. Haciye hafata ijambo Reverande Denise Nkurunziza ex première dame, akaba na visionnaire wa Ronapeke, aho yahagurutse ashima cyane ku vyaranguwe, eka mbere abatera n'intege, aho yavuze ati babiri basumba umwe. Habaye kandi n'akaryo ko gushikiriza imigambi iri imbere, ico bise plan d'action 2024-2025. Akaba kandi habaye n'igikorwa gikomeye aho basubirije umunyamabanga mukuru wa Ronapeke secrétaire général Reverend Baruchimpande Celestin agiye kubandanya amashure ya doctorat, akaba yasubirijwe na Apotre Irandagiye Pascal inyuma yo kwemezwa n'inama nkuru ya bose Assemblée Générale. Reverande Denise Nkurunziza ex première dame naho nyene yafashe ijambo ashimira cyane uhejeje gutorwa, yongera amukeza amubwira ko Imana izobana nawe mu mabanga mashasha agiye kubandanya, aho mbere baciye bamusengera kugira ngo Imana izibane nawe muri ayo mabanga mashasha yakiriye. Ivyo bikorwa bikaba vyarangiye mu mahoro, mu mutekano no gufata ifoto y'umuryango. Imana ibahezagire.